Ca dusaba rero abandi bose ari mu bwugamo muce muhaguruka kwa kundi Imana yatubwira ko twego kwezagira. Turabasaba mwebwe muri igora udafise ingorane z'amavi apfukame ashike hasi, amatuko dusigaye abantu mwese muhaguruke hariya, muhaguruke muce batumbiriza kwibiganza hano gatubahezagire. Mwese hariya mutumbereze ibiganza kuri bo nabo tubahezagire. Mwami Imana nziza, uhora uri mu ijuru, Alfa na Omega, intango n'iherezo, uri Imana yuzuye ububasha n'ubushobozi. Inganji yose vi wawe, uburongozi bwose buvi wawe. Ndagushimiye Mwami Imana yacu, muri aba ari kugira duhezagire, barayi batowe wari uhezagije umuganga CNDD-FDD, ugahezagiza igihugu cyacu cy'u Burundi. Duhereye ku mukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abagenda mu makomine bari ngaha barayi batowe. Turabazanye kuno musozi w'amasezerano imbere y'igicaniro. Mana yacu atumaze iminsi 3 turamvuye kino kiganza duhamagara umuhezagiro wawe uvuye mu ijuru urukire kuri bo gura kano kanya amateka yabo ahinduke. Mana yacu ubuzuza inkomezi, ubuzuza umuhezagiro, ubuzuza umugisha, ubuzuza Mana yacu kuzigama no kurindwa, ubuzuza amahoro y'Imana, ubuzuza impore, ubuzuza kwikiganza ciza. Gwera uno munsi umuhezagiro wawe ubabeko kuri bo ku bana babo, kubuzwa no kubuzukuruza wawe kugira batubwiye ko ari kiringo gishasha cy'umuhezagiro w'Imana. Reka umuhezagiro wabo usheburuka ku gicacu cy'u Burundi, ku barundi bose n'abatararundi bari mu gicacu cy'u Burundi. Ubarinde, ubaho ubwenge n'ubukerebuzi, bitwaye n'ubuhizi nk'ivyamye biranga basoko na basokuruza, baze bame ari ingabo z'Imana bakoje igihe utwaye n'ubuhizi. Mana yacu muteze igihugu cyacu cy'u Burundi n'abarundi bose guhera no munsi n'ibidashira, n'imizina ya Yesu Kristo tubigusavye kandi tuvyizeye. Amen.